Abateze amatwi mwese ndabaramukije. Kaze mu kiganiro ivyo nabageze vyose. Igihe Yesu yasezera abigishwa biwe yabahaye icageze ngo bagende bahindura amahanga yose abigishwa, bababatize, baheze babigishe kwitondera ivyo yabageze vyose. Muri iki kiganiro mutegurirwa mukongera mugashikizwa na jewe Yohani Niyondiko, biciye kuri radio Ivyizigiro no kuzindi mbuga zikoresha ubuhinga bwa none. Turigira hamwe kimwe kimwe mu byo Yesu agomba ko tumenya, hanyuma ngo tubigendere bitume dukomeza urugendo rwacu rwo gusa nawe buri munsi. Kaze mu kiganiro cy'uyu munsi. Ndabaramukije mwese abariko baratwumviriza uyu munsi. Uyu munsi turakomeza ca kiganiro cacu kivuga ku gusenga. Gusenga mu kwizera. Iyo turiko turasenga tuba turi ku rugamba. Canke ndabivuge gutya, iyo twitegura ngo dusenge tuba duhaye twitegurira kuja ku rugamba. Umusirikare rero iyo ageze ku rugamba aragwana. Bivuga ngo nta musirikare yogenda ku rugamba adatwaye ibigwanishwa. Reka tuvuge ku kigwanishwa c'inkota y'ijambo ry'Imana kuri twebwe abakristo, abakurikira Yesu Kristo, abizera Yesu Kristo, abakijijwe turi ku rugamba. Dutegereza kuba dufise ibigwanishwa. Kigwanishwa c'ijambo ry'Imana ni kigwanishwa Bibiliya itubwira. Ijambo ni inkota. Ni inkota. Turayikoresha, tukayineshesha abadayimoni, tukayineshesha abakozi ba Satani badutera bakatugwanya buri mwanya buri gihe, nta gahengwe baduha. Tugomba guhagarara amagabo natwe tugakoresha ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ni kigwanishwa gikora mu buryo butari ubwo hasi, gikora mu buryo bwo hejuru, mu buryo budasanzwe, ahubwo mbere mu buryo bw'impwemu, ntabwo ari mu buryo bw'umubiri. Ni uburyo butaboneka, ni uburyo budafadika, ariko ni ikigwanishwa gikomeye cyane. Imana ihimbazwe, Imana idufashe. Dusomye mu ikete Paulo yanditse rya kabiri, yandikira Abakorinto igice c'10 duhere ku murongo wa 3, turabona amajambo atwereka ko tutari abagwanyi bo mu buryo buboneka. Ntitugwana mu buryo bw'umubiri, ntitugwana n'abantu basanzwe b'inyama n'amaraso. N'ibigwanishwa vyacu rero si ivyo mu buryo bw'umubiri, kandi ntabwo ari ibigwanishwa by'intege nkeya. Ni ibigwanishwa vya kirimbuzi, bifise ububasha, bifise inkomezi, bifise ubushobozi bw'Imana. Biragenda bigasenyagura ivy'umwansi yubatse vyose, ivy'umwansi biba vyigiza akagabo vyose bigasenyukira hasi iyo dukoresheje ibigwanishwa vy'ukuri, ijambo ry'Imana. Haleluya. Mu Banyefeso igice ca 6 turabona amajambo adasanzwe Paulo yavuze, n'amajambo y'intambara y'umukristo. Haratubwira ngo dukwiye kwabira inkofero y'agakiza n'inkota ya mpwemu yera, handi ku murongo wa 17, ngo ariyo jambo ry'Imana. Ibigwanishwa vyacu birafise ububasha bwo gushingura akarimbi k'umwansi. Satani ni umwansi. Afata agashinga karimbi harya, akagushingira karimbi ngaha, akagushingira karimbi harya, ishengera karishingira karimbi hariya na hariya. Abadayimoni bakagenda bagashinga ngo ntibakarengane ngaha, ngo ntakarengane ngaha, ngo ntagatere imbere muri ubu buryo. Satani agashinga uburimbi. Bibiliya itubwira ngo ibigwanishwa dufise bifise ububasha bwo gushingura ubwo burimbi bwose. Bivuga ngo mu kugwana kwacu dufatira ijambo ry'Imana tukarigwanisha, tukaryatura hejuru y'ingorane zose, tukaryatura hejuru y'ikintu cyose, ikibazo cyose cadutse, cahagaze, cahagurutse, c'uburyo bwose, tukatura ijambo ry'Imana. Duti havuga ngo, Bibiliya ivuga ngo, ijambo ry'Imana rivuga ngo, umwami wacu Yesu Kristo yavuze ngo. Rero iyo dukoresha ijambo ry'Imana, iyi nkota ya mpwemu yera,
iki kigwanishwa kidasanzwe, ibintu birahinduka, ibintu birakoreka, ibitashoboka birashoboka. kubera iki? Twakiriye inkomezi, ububasha bw'Imana yaduhaye, nibwo turiko turakoresha. Autorite y'Imana wayakiriye, urayikoresha. Ufashe amasezerano y'Imana yivugiye ubwayo, niyo ugomba ukoreshe. Ni ukuvuga ayo masezerano utanguye kuyatura, uri kurayavuga hejuru y'irya ngorane ufise imbere yawe, hejuru ya kirya kibazo kiri mu muryango, hejuru ya kirya kibazo kiri mu ishengero, hejuru ya kirya kibazo ubonaho mu kibano, mu babanyi, ukatura ijambo ry'Imana. Ubufashe vya bigwanishwa bihinduka amadekre. Imana idufashe cyane. Iyo witeguye mu mutima, ukiyeza, ukitunganya, ugahitana ayo majambo, ugahitana ayo masezerano, uhinduka umuntu afise ububasha bwo kudekreta. Ugahagara mu kibanza c'Imana ukadekreta uti nibibe bitya, bijanye n'ukwizera. Ibitangaza birakoreka, ibintu birahinduka, intambara zirabangurukana. Yesu umwami wacu niwe aduha ubwo bubasha, aragahabwa icubahiro rero. Haleluya. Yesu yakoresheje ijambo ry'Imana, yakoresheje ijambo rya Data mu kunesha umwansi Satani ariko aramugerageza. Yesu yamwishuye ngo vyanditswe ngo, yakoresheje ijambo ry'Imana. Iyo ingwara ije iravuga iti, ikigira akagabo muri wewe, ikavuga iti, nk'akarero, jewe ndi kanseri, ndi hano nashitse, nafashe icicaro, ntawe ushobora kunkura hano, ni jewe nganza, ni je nganza uwu mubiri, ubu bugingo bw'uwu muntu ni jewe ndabufise mu maboko. Yabaye umuja wanje, ndamutegeka ivyo nshaka byose. Satani agakomeza akavuga ati, namwujujemo mbere ubwoba, afise ubwoba, nije nawe umuteye, nawe umushizemwo, ngo n'akanwa kiwe mbere nakujujemwo ukwatura no kwihaya inkomezi zanje jewe ubwanje, ko nkomeye, ko ibi bidakira, ko ibi bidashoboka, ko mbere nshobora no kumwica umwanya wose. Ugasanga umuntu yageze ahantu uguma yiganyira gusa, ngiye gupfa, ndapfuye, ntasingikira, gatangura kuraga, ukwizera kugahera, kukagenda. Kubera iki? Impwemu mbi zazanye ubwo bwoba buvuye kuri Satani. Umuntu agera ahantu arihebura. Mu gihe nk'iki rero dutegerezwa guca tugwana nk'uko Yesu yagwanye. Icambere tumenya yuko ico ari kinyoma ca Satani si afise ijambo rya nyuma kuri izo ngorane ubona imbere yawe. Satani si afise ijambo rya nyuma ku bugingo bwawe, haba na gatoya. Si afise ijambo rya nyuma mu muryango wawe. Yesu umwami wacu, jambo w'Imana, ni afise ijambo rya nyuma, ntabwo ari Satani, ntabwo ari izo ngorane. Ni wibuke yuko Satani ni se w'ibinyoma, Bene data muriko muranyumviriza, ntitugakangwe n'urwamo rw'abadayimoni, ntitugakangwe n'urwamo rw'impwemu mbi. Hari Imana mu ijuru, hari Imana muri wewe. Fata ibigwanishwa yaguhaye, fata ijambo ry'Imana. Ibyo ubona, ibyo wumva, ibyo bihaye biza mu vyiyumviro vyawe, ibyo wumva wiyumvamo ama feelings, uko wiyumva, niyumva gutya, niyumva umenga ngiye gupfa. Sivyo muriko muragwana. Uwo muhaye mugwana n'uwundi, n'umwansi. Oyaye sabo, si ibyo wumva, si ibyo wiyumvira. Hari uhayatera ivyo vyiyumviro, hari uri nyuma yavyo. Duhaye tugwana niki? N'abakuru, n'abafise ububasha, n'abaganza iyi si y'umuzimagiza. Nibo bafata umuntu bakamwuzuzamo ubwoba, bakamutera ubwoba, bakabagutera ubwoba, bati ntibishoboka. Bati ntibishoboka. Urugamba ukumva nyine uti
ukaja muri pozisiyo nyene ko ntacyo ngishoboye, nta kigishoboka, aha byararangiye, ugasanga umuntu afise ayo majambo gusa. aha yava he? Hari mpwemu biriko irayasunika, ayo ntayava ku Mana haba na gatoya. Ubwoba buzana igihano, ntibupfa ku Mana na gatoya. Imana idufashe, Imana igufashe. Ndiko ndagutera intege ngo senga, uriko urasenga koresha ijambo ry'Imana. Ntitubatinye, ntidutinye izo mpwemu mbi, tubagwanishe ijambo ry'Imana. Iyo ubukene buguteye, hagarara amagabo n'inkota y'ijambo ry'Imana, uvuga uti Uhoraho niwe mwungere wanje, sinzokena. Amvyagiza mu canya c'ubwatsi butotahaye, akandongorera iruhande y'amazi adasuma. Iki ni kigwanishwa c'ijambo ry'Imana, kuko urizi, urazi aho ryanditse. Ibi bivuga kandi nsubira inyuma, yewe soma ijambo ry'Imana, menya ijambo ry'Imana, rifate ku mutwe, rigendere, rizogufasha ushitse mu bihe bikomeye. Uvuga uti Uhoraho aremesha umutima wanje kubw'izina ryiwe. Iyi ni Zaburi ya 23. Ubwire Satani uti yewe jewe ndi iruhande y'amazi adasuma. Aha hantu ibyaho byose biratotahaye, ibintu biramera bikera, ivyamwa bigakura nkarya. Umwami yaransezeraniye, aha niho yansize, ntaco nzomuburana, mfise byose. Iruhande y'amazi ibibogaboga biramera, nka soroma, nkarya. Isogo zikamera zimejeje, Imana ikazimeza. Kubera iki? Ni iruhande y'amazi, ni iruhande y'amazi meza. Ego habwo ngo amazi adasuma, harimo gutahura kuvuga ngo ndatuje, ndatekanye kandi mfise byose, kuko n'ahantu Imana yanteretse. Imana ihimbazwe cyane. Bwira Satani uti yewe jewe ndi iruhande y'amazi adasuma, ndatekanye. Ico uri kurasengera ni giki? Umvize ico Imana iriko iravuga. Iravuga iti ndi Imana yawe. Ndi Imana yawe. I am your God. Muri Yesaya 41:10. Ntutinye kuko ndi Imana yawe, ntukihebure kuko ndi Imana yawe. Nzogukomeza, nzogutabara, mbere nzokuramira n'ukuboko kw'iburyo ko kugororoka kwanje. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Mbega isezerano rikomeye. Ukabwira imisozi iri imbere yawe uti jewe ndi kumwe n'Imana, kandi irandamira n'ukuboko kw'iburyo ko kugororoka kwayo. Ayo majambo arakomeza akavuga ngo abagushavuriye bose bazotetegwa bamaramara, ngo abagutonganya bazocika ubusa baranduke. Imana idufashe, Imana ishimwe cyane. Uyu ninde ari kumwe nawe? N'umuremyi w'isi n'ijuru. Niwe akubwira ngo I am with you, I am your God. Ndi Imana yawe, umuremyi w'isi n'ijuru, umwami, the master. The master, wa wundi yacecekesha ingunza, ikiyaga n'umuyaga, akabibwira ati hora, kandi aho nyene bigaca bihora. Uwo ari kumwe nawe niwe Jambo. Jana nawe akugwanira ibyo byose. Urazi uri muri wewe arakomeye. Ya mpwemu y'Imana yazura Yesu mukuye mu bapfuye, niyo iri muri wewe. Ko wizeye ukakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe, uwari muri wewe warakomeye. Niwakubwira ati itondere ibyo nakugeze byose. Arakubwira ati ngo tugende, ndi kumwe nawe. Koresha ijambo ry'Imana ku rugamba. Izere iryo jambo hanyuma urikoreshe. Izere ijambo ry'Imana yavuze hanyuma urikoreshe. Izere uwarivuze. Ni Imana itabesha, ni Imana yamyeho, iriho kandi igirize. Niko ijambo ry'Imana ritubwira, izokwamaho ibihe byose. Bwira iyo misozi iri imbere yawe, uyitegeke ukoresheje iyi nkota y'ijambo ry'Imana. Uyibwira uti uri muri jewe arakomeye, wa musozi we, ntawe womenya. Ndamukubwire mu izina ryiwe, genda.
Yesu ni umwami, yanesheje urupfu na kuzimu, ariho, yamyeho kandi azokwamaho ibihe bidashira. Ijambo ry'Imana, ijambo Imana ikubwiye uyu munsi, ikubwiye iti ndi kumwe nawe. Iri jambo nirigusubizemwo intege, iri jambo nirigusubizemwo imbaraga, nirigusubizemwo ukwizera, niriduze ukwizera kwawe, kandi uduge wumve umenye uti uwo turi kumwe ntasanzwe, uwo turi kumwe arakomeye. Imana iguhezagire cyane, iri jambo ritambukire, urijandajandire, uriryohererwe, hanyuma urikoreshe mu kugwana. Imana iri mu ruhande rwacu, iyaremye ijuru n'isi, iyatandukanije ikiyaga mwo kabiri, niyo yazuye Yesu Kristo imukuye mu bapfuye, iyo itwuzuza ugushira amanga, iyo nyene niyo iri kumwe natwe, niyo iriko iratugwanira, niyo iri kumwe nawe. Imana iguhezagire, gira ukwizera, wizere uwavuze kandi ashitsa, uwusezerana kandi ashitsa, uwurema akabikomeza. Ari mu ruhande rwawe, ari mu ruhande rwacu. Ntugasigeho gusenga mu bihe vyose. Sengera kirya na kirya na kirya, kibwire ijambo ry'Imana kandi kirumva, mu izina rya Yesu Kristo. Imana iguhezagire, amen. Ndabashimiye mwebwe mwese mwateze amatwi ikiganiro ivyo nabageze byose. Twizeye ko mwafashijwe n'inyigisho y'uwu munsi. Tubifurije umugisha w'Imana mu banyu no mu byanyu. Naho ubutaha.